nukuri hari igihe twikwegera ingwara mu buzima bwacu, hari aho twikwegera guhona, hari aho twikwegera imivumo kubera kwanga gukora icyo Imana ivuga. Haleluya. Sawuli yahuye n'ingorane zikomeye mu buzima bwiwe kubera iki? Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Ndakuninahaza muremyi w'ijuru n'isi, ndakuninahaza muremyi w'abantu, ndakuninahaza data mwiza wuzuye impuhwe, urukundo n'ubuntu ufitiye abo waremye bose n'ivyo waremye. Izina ryawe rikwiye gushimwa no kubahwa, kuko ari izina ryiza twaboneyemo umugisha, twaboneyemo amahoro. Ndaguhimbaza kuko wadukunze urukundo ruhebuje. Mwami Imana, n'uyu munsi ntuhengeshanya kurutwereka. Igitondo ciza nk'iki watunejereje kuko watuvyuye amahoro. N'ubu ndizera ntakekeranya ko dukomeza kuba mu mahoro n'umunezero wawe, kuko ni wo mugabane w'abana b'Imana. None ndasenze wa Mana we, ngo umuntu wese yari mu buzimira zimuruke, umuntu wese yakora ibinyuranye n'ubugombe bwawe ahindukire akore ubugombe bwawe, ko ari byo byonyene bishobora kumuhesha umugisha urama. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye kandi ndakuninahaje ko wemeye kubana natwe no kutugirira neza. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo Imana yanka icyaha urunuka. Haleluya. Imana iranka ubugarariji, iranka umuntu atayumvira, iranka umuntu atayubaha, iranka umuntu atumva ico Imana ishaka. Haleluya. Reka turabe umuntu nukuri Imana yari yaratonesheje igirira neza, ariko kubera yanse kumvira no kubaha ivy'Imana imutegetse gukora, bimuzanira ingaruka mbi, ingaruka ikomeye. Kuko natwebwe uyu munsi tugenda tubibona by'ukuri, ukabona umuntu Imana yari yahagurukije, Imana yari yasize, Imana ari kwirakoresha ibikomeye, ariko kubera agiye gukora ivy'Imana idashaka, Imana ntishobore kumwihanganira. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere, turasoma igice ca 15, duhere ku murongo w'10 dushikane ku murongo wa 15. Haravuga ngo Samweli ahana Sawuli kuko atumviye Imana. Maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Samweli riti, ndicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yamvuyeko akanka gukora ibyo namubariye. Maze Samweli arashavura cyane, akesha ijoro atakambira Uhoraho. Bukeye azinduka kare ngo aje gusanganira Samweli. Baramubarira bati, Sawuli yari yagiye Karumeli ahishingira icibutso. Hanyuma arahindukira akomeza inzira amanuka i Gilugari. Maze Samweli ashikira Sawuli. Sawuli aramubarira ati, uragahezagirwa n'Uhoraho, ico Uhoraho yambariye nagishikije. Samweli aramubaza ati, none ubwo rwanaga rw'intama runza mu matwi hamwe no kwabagirana kw'inka numva n'ivyiki? Sawuli aramwishura ati, nizo bakuye mu bamareki, kuko abantu baretse izirusha izindi ubwiza mu ntama no mu nka, ngo nizo gushikanira Uhoraho Imana yawe kw'ikimazi. Navyo ibindi byose twarabigesheje gose, Imana itubabarire. Urumva, twaraganiriye turabona ingene Imana yategetse Sawuli ngo agende yice abamareki bose n'ibintu byabo byose, ntihagire ikintu na kimwe cy'abamareki asigaza. Ariko mwumvise yuko ngo yagiye agafata ngo ibyiza byiza. Urumva, Imana yavuze ngo ukureho byose atakintu na kimwe usigaje, ariko we yishiraho irindi tegeko rinyuranye n'igiki, rinyuranye n'Imana yashinze. Aravuga ngo vyiza reka tubizigurize. Hanyuma ngo Samweli
ngo araza agiye kumusanganira, agiye guhura nawe, ngo hanyuma ngo baramubariye amakuru gatega Sawuli ati yagiye gushinga icibutso, atariko yamanutse, ati yagiye Gilugari. Ngo Samweli aragenda ngo ahura nawe, akimubona ngo aramusanganira, aramuhezagira, aramubariye ati nukuri, ati gikorwa Imana yantumye, ati nagikoze neza, nakirangije. Ariko ntiyamenya ko Sawuli kuri kose agufise, Samweli ko kuri kose Imana yamaze kukimuhishurira. Ngo acaramubwira ati vy'ukuri ivyo uri kuravuga nukuri, ati none ubwo ruyogoyogo ndiko ndumva, ko numva intama nkumva inka, ivyo bivuye hehe? Kuvuye ku rugamba kandi Imana ikaba yakubwiye ko ataminyago na mikeya uzana, none ivyo ndiko ndumva bivuye hehe? Imana idutabare. Samweli acatangura kugira iki? Gutanga ibisobanuro. Kenshi bantu b'Imana muze murabe, iyo umuntu ari mu caha, vy'ukuri yamarondera insiguro imufuka, yamarondera kwikurayo, yamarondera abatakwa amakosa. Haleluya. Umva umuntu mwemu w'Imana ataganje, nukuri ntuzokumva arakonesa ikosa yakoze, arakubwira ateka umubari uti mbega wewe kubera iki naka wamugiriye ikintu ati siwe yantanguye, niwe yagize ukuntu. Numvise avuga ngo umva iminsi yose umuntu agaragaza kurondera iki? Kugurondera explication y'icyatumye aja mu ikosa. Imana idufashe. Samweli aramubwira ati umviriza ndakubwira, ati Imana urazi neza ibyo mwavuganye nayo, ibyo nakubwiye iby'Imana yavuze. Imana yakubwiye ko atakintu na kimwe, nta muntu nta kintu, ati n'uruyoya kukuraho, ati none weho rero wishingiye iyindi ngingo uzanye ibintu. Aramubwira ati umviriza we ntiwataho igituma nabizanye, aterega si ibyo nazanye ngo nje gutunga, ati nabizanye kugira ngo tuze tubitange kwikimazi ku Mana yacu. Imana idufashe. Imana iramubwira tumbe ndakubwira, ibimazi si ivy'Imana ikeneye. Ibimazi birutwa cane nukumvira ico Imana ivuga. Uyu munsi abantu b'Imana, umuntu arashobora gukora ibyaha neza kumugaragariza izuba riva, kandi akumva ati jewe ninatanga amashigira 10, ninatanga amashikanwa muri eglise nta ngorane, pastor aransengera, nta ngorane, ibi bintu biramvugira. Umve nkubwire, nta na kimwe kikuvugira, nagira ndaguhebuze. Haleluya. Nagira ndaguhebuze ko atakintu na kimwe gishobora kukuvugira muri ivyo. Haleluya. Kuko Imana ico yitwararitse gusumba amashikanwa utanga, Imana yitwararitse ko umutima wawe wiga gukora ubugombe bw'Imana. Haleluya. Wiga gukora iki jambo ry'Imana rivuga. Namye numviriza umukozi w'Imana, niwe ariko aravuga ati jambo ry'Imana riyavuga ngo ni wagenda gutanga ishikanwa ryawe, niko ni jambo ry'Imana ribivuga. Mugabo naciye mbona neza iri jambo ko rihuye niri, ati ni wabona wewe hari mwenda ufitaniye na mwene so, uje gutanga ishikanwa ryawe, atugende uhagarara aho nyene, ati iryo shikanwa uri depoza ahantu, ati hanyuma usubire inyuma ugende ubanze utunganye n'uwo muntu ufitiye umwenda, ati hanyuma ubone kuzana ishikanwa ryawe hama nanjye ndaryemere. Uwo mukozi w'Imana rero yavuze ikintu gikomeye, ati uyu munsi amahera wayasambaniye, amahera rayo bamenye amaraso y'umuntu, ati arayo wibye, mva aho wayakuye hose. Ati nicobuza ko uyu munsi uyashikara, kandi n'abakozi b'Imana ati bakayakira, kuko bo ikibahangayishije benshi bahangayikishijwe nuko baronka iyo nyungu, mbwa ntibahangayikishijwe n'umutima w'umuntu. Haleluya. Ntibahangayikishijwe n'umutima w'umuntu, ariko avuga ati kwazana ntaco, mugabo igikomeye gihimbara Imana si ibyo bimaze, sayo mashikano. Haleluya. Sayo mashikanwa.
igihambaye n'umutima uri kurashikana iryo shikanwa ni uhimbara Imana. Haleluya. Rero Sawuli we yumva ati jewe ntaco, ati ibi bintu ninabwira Samweli yuko izi nka ntazizanye kugira ngo tuze kuzitunga, tuze kuzigabura nabo tubanye ku rugamba, nizo nazanye kugira ngo nshikanire Imana. Sawuli araza kuvyumva, Samweli araza kuvyumva. Imana ntikangwa n'ibimaze bantu b'Imana, Imana ikangwa n'umutima. Rero ndakubwira muntu w'Imana uri kuranyumva, ijambo ry'Imana rikwigishe nanje rinyigishe. Haleluya. Sawuli nta kindi kintu Imana cyatumye Imana imukura kwa maboko. Imana yamukuye kwa maboko kubera iki? Kubera kugarariza, atumviye icyo Imana ivuga. Sinzi rero we nanje ko nitwaba by'ukuri dukora ibyo twe dushaka, tudakora icyo Imana iri kwiradusaba. Sinzi ko we nanje Imana ishobora kutwumva. Haleluya, haleluya. Erega iri jambo nikiyo twirabamo, abatwibanjirije tubigireko. Imana abo yateye umugongo, ntiyabateye umugongo kubera batariko barakora. Oya, bariko barakora, mugabo bagakora ivy'Imana idashaka, bigatuma Imana igira iki? Idashima ibyo bariko barakora, hama Imana ikabigizayo. Haleluya. Sawuli Imana imukura kw'ikiganza, kandi Imana duserva natwe uyu munsi ni Imana nyene aba ba Sawuli bakorera. Haleluya. Ni Imana ni nyene, ntirahinduka, kandi n'ijambo ryayo ntizo kwigera rihinduka. None ijambo ry'Imana ntitubwira ko atanu runyugutu rumwe ruzova ku ijambo Imana yavuze. Ivyo bisigura iki? Bisigura ngo nta kintu na kimwe dushobora gucurura cyangwa ngo ducurike muri iri jambo ngo Imana ikunde. Dutegerezwa kuyakurikiza uko. Hari abantu bahindura bagahindukiza, ugasanga umuntu ariko arironderera ijambo rimushigikira, ijambo rimufasha, kandi muri ibi rirayitora. Haleluya. Ugatora irigushigikira mu makosa urimo. Mugabo ivy'Imana ntaco biyibwiye. Iyo ivuga ngo umviriza ijambo navuze uko narishinze, nta kintu na kimwe gishobora kurihindura. Wewe worivuga kugira winezereze, ukagishigikiza kugira uwo wiremeshe, ntumve ko nta ngorane, ariko imbere y'Imana ni ngorane. Haleluya. Imbere y'Imana ni ngorane. Urumva Sawuli yarazi ko abwiye Samweli ko ari amashikanwa azaniye Imana, ko Samweli aza kunezerwa. Aramubwira atoya, isiku Imana yategetse. Haleluya. Ngo maze ngo Samweli ashikiriye Sawuli aramubarira ati uragahezagirwa n'Uhoraho. Urumva karimi k'abanyabyaha kavuga amajambo asohotse ngo ico Uhoraho yambariye ngo nagishikije. Urumva Sawuli ati wagishikije gute? Uru ruyogoyogo nago. Ngo Samweli aramubaza ati none go ruyogoyogo rw'intama n'ugwo mu matwi runza mu matwi hamwe n'ukwabagirana kw'inka numva nivyo nibiki? Nomveriza. Ngo Sawuli aramwishura ati nizo bakuye mu bamareki, ngo kuko abantu ngo baretse izirusha izindi ubwiza mu ntama no mu nka, ngo nizo gushikanira Uhoraho Imana yawe kukimaze. Urumva ubwo buryarya navyo ibindi ngo vyose twarabihejeje gose. Urumva ariko Imana yavuze ngo bamare byose. We nawe muntu w'Imana, Imana hari ivyo yagusabye kumara, hari ibyo yagusabye gukuraho, hari ibyo yagusabye gukora. Nutabikora uko Imana ishaka, haleluya, niwe uriko wikwegera ingorane. Tuzobona ingene Imana yakuye ko amaboko Sawuli, iramukura kwa amaboko, kandi ategwa n'ibyago bikomeye, ategwa n'intambara. Hingenda bagire nukuri, hari igihe twikwegera ingwara mu buzima bwacu, hari aho twikwegera guhona, hari aho twikwegera imivumo kubera kwanga gukora icyo Imana ivuga. Haleluya. Sawuli yahuye n'ingorane zikomeye mu buzima bwiwe kubera iki? Kubera icyaha. Tuzobibona ingene yahuye n'ivyago, ahura n'abadayimoni, ahura n'ibintu ikintu cyose kirinjira. Ukuboko kw'Imana kwavuye ku muntu nta kitinjira. Haleluya. Ingwara zirinjira, abadayimoni barinjira, ibitero by'uburyo bwose birinjira. Kubera iki? Kuko nta protection gifise. Haleluya. Imana ubundi yaramurinde, yamugirira neza, yaje ku rugamba agatsinda, ibintu byose bikagenda neza kubera iki? Imana bari bakiri kumwe. Mugabo umunsi Imana imukura kw'ikiganza, yahuye n'intambara zikomeye. Rero natwe uyu munsi hari intambara twugururira, hari ibyago twugururira mu buzima bwacu.
ariko wirinde kugurura ibyago muntu w'Imana, ugende uko Imana ishaka. Imana ntizoreka kugirira neza. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Ndagushima Mana kandi ndakuninahaza kuko uri umuvyeyi wacu dukunda kandi utwitwararika. Wewe nta na rimwe utera umugongo abana bawe. Iyo tutaguteye umugongo wewe wamudutegeye ibiganza iminsi yose. None ndasenze nk'umuntu yari yarateye umugongo, yari yaguteye umugongo ahindukire, kuko iminsi yose wamufise imbabazi nyinshi zikwiriye umuntu wese aja kugana. Ndagushimiye ko iri jambo risiga kandi rikagira imbaraga zo gutabara no kubohora imitima ya benshi. Hanyuma icubahiro n'ishimwe bibi vyawe nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.